Watoa kafara mwisho waishia kusara, kisa mihela mwisho unakuwa fukara. Nyene mboneke nyene mu bintu bikorera nabanje kwipanga gura ama concert hirya nino mu gihugu. Nakubwiye ati kuba ajour update ntaco mbuza gukorana nuje kunsaba collabo je simfa kwanka nzi bose uko ndabazi ndabubaha kandi ndabemera. Hariho Araflow, hariho Merisan, hariho Farias, hariho Mbidata, ndabona Monia Flow, ndabona Natasha, hariho n'undi ni Mokenzi. Yeah. Dasanzwe na mahirwe adasanzwe mu bwami bwa Roxy TV kuhura n'umusani nka mwebwe Star Shababa King Prat. Karibu sana. Nakoze. Turagwaye karibu mu bwami bwa Roxy TV. Yeah. Nashitse nuko mwampamagaye. Ego. Yeah. Yeah, King Prat. Akajambo ko kuramutsa abakunzi ba Roxy TV. Abakunzi ba Roxy TV ndabaramukije. Ndagira ati ndabakunda kurya mukurikirana abandi ibiganiro byabo uko bitamwe nuko bihera niko naje byonjohera sana. Yeah. Uku twatanguye tugumane namwe gushika duheze kugira menye byinshi ko ndaza abafana barakunda gukomanta cyane gose kandi barakunda gutanga ama conseil amwamwe gukebura. Yeah. Yo ndifuza cyane mu mwanya uzamuko dukurikira mumbwire ati Plata bimeze uko hindura ibi cyangwa bagize uko genda uko dushaka ibi ko mu commentaire zanyu nizo ziza kumpa jewe inzira cyangwa line yo kugira ko. Yeah. Niki Plata tukuzi mu ma 4 ide 4 calcul ko ekifo bivanye n'ubuzima nakora bamwo. Twebwe baririmbye nige turirimba ibiba ku bandi. Yeah. Nige turirimba ibitubako. Focal kill niki washatse kuvuga iki? Focal kill ni nko pangira umuntu ikintu. Wibaza yuko ugipanze uko yagipanze bizagenda neza ukasanga wateswata. Okay, wapanze bitari byo ni focal kill. Yeah, ni King Plata tukuzi muri jet. King Plata tukuzi nk'umuhinyanyuzi. King Plata tukuzi nk'unatahura ngaha mu gihugu. King Plata yoba yari yagiye mu biki cyane hayo bishashe yoba yari yaragiye kudutegurira. King Plata navuye mu gihugu hari muri 2022. Canja gukorera mu gihugu kibanyi cya Kongo ngaho. Yeah. Ngaruka muri 2025 ndavuga niko nagarutse sinaguma nicaye ndumuririmbyi. Naho muri by'ubuhinyanyuzi mugabo nsanzwe ndumuririmbyi reka nsubire muri game. Rero umwanya nagarutse mu gihugu muri 2025 gushika no munsi muri 2026 ukwezi kwindwi. Yeah. Icyatumye rero no munsi ntangura kugaragara nyene mboneke nyene mu bintu bikorera nabanje kwipanga. Abanje kwipanga. King Plata akapera kugira ngo bumve wakiri wundi. Watoa kafara mwisho waishia kusara, kisa mihela mwisho unakuwa fukara. Yeah. Yeah. Akajuka arashari kakari nawagiye. King Plata uri kudutegurira iki nk'ibintu bishasha? Natangiye kwitegura kuva kera. Mwaka weze muri 2011. Yeah. Narasohoye ipindirimbo zine harimo unkanga nkande, unabana sometimes, siyo gahunda. Nyuma yaho nsohora foide focal kill. Ibintu by'ama zijya ndimbo ndazikunda sana. Yeah. Nuko nubu ndiko vuba ndibaza ko ari no munsi nza gusohora
visualiza y'indirimbo yanjye yitwa Sometimes. Nkaba kandi ndiko ndategura amakonseri hirya no hino mu gihugu, yaba ngahe Bujumbura, yaba ruguru n'ahandi, kuko aho nciye hose numva bambwira ati Plata ko wapoteye, ko atabishasha, ko atahandi. Ndavuga nti kugira nshikira abafana neza bamenye ko nagarutse, reka ndabaryohereza ntegura ibi bintu, kuko uko bazobona afisha bazoca bavuga ati wa mujama arahari, arashahari, mutama arahari, tugende tumurabe. Nuko King Plata nzi ariko arategura igiteramo kidasanzwe, igiteramo kizobera kuri USA. Ego, eske kijya giteramo gibiri gute? igiteramo kirateguwe, kimeze neza. Kizoba itariki 8 z'ukwezi k'8 kuri USA Bar. Kwinjira ni nko kubuntu kuko ni consommation. Ibiyeri byawe nkaca ndaguha umuziki ucuvanga n'inkumba umufana yaramfitiye kandi murabaririmbyi benshi, uravyumva. Kandi bado babonye kuri afishe ni bamwe mu bagenzi twahorana kera, twakoranye kera cyane, twakuranye, twabanye neza. Nabo bavuga bati Plata kuri umuzo wawe mushasha muri game, naho utari mushasha turemeye kuza kugusapotinga. Ubu rero uzanye amaraso mashasha muri game. Amaraso ni yayandi, byose ni bya bindi bishasha, nuko ama style wahinduye style. Disons ego style niki. Si kuririmba bimwe twaririmba kera, naho bavuga ngo indirimbo ntizibora, hiti ni hiti, indirimbo n'indirimbo. Mugabo dusabwa kuja ku mwanya w'abandi, ugende nk'abandi, byitwa kuba update, kuja kuma kugihe. King Plata, eske nimba atari banga, King Plata ninde? Amazina yawe y'ukuri, kuko benshi tukuzi nka King Plata, tukuzi nk'umuzungu. King Plata namazina nahawe n'ababyeyi ni Nahimana Platini. King Plata ni umuririmbyi Umurundi. Maze kwitwa Nahimana, hama King Plata kugira akaba umuhinyanyuzi muri studio ya Master Sound. Ukaba uvuka i Bujumbura cyangwa uvuka Ruguru? Mvuka i Bujumbura. Bujumbura King Plata, eske nk'ubu haje urujya rwaruka ruko rurazamuka rukagusaba korabo, igiki wokora? Nakubwira ati kuba ajour update ntacyo mbuza gukorana n'uje kunsaba kolabo, kandi benshi bitabanga bivanye n'ukuntu ndamwumva, kuko aje kunsaba kolabo nawe aba yaramaze kumviriza. Donc ntiyonza ko azi ko atabyaza, kuko avuga ati jewe ngiye gusaba umurigent, ngiye gusaba grand frère dukorane indirimbo. Mbuga imbere yo kuja kumusaba, eski ninamwumvisha iby'iwanje aza kubitahura, aza kuvyumva, ndiyemeye ndagiye kumusaba, ko si umuntu wese aja gusaba kolabo ubundi adafise ikintu agiye kumwereka kandi yiyemerako. Bisigura ko babwira ati jewe no idushobora gukora, je simfa kwanka. Ya pas de critère, je uraza kumusaba ikintu, acha ndakubwira ati icyo kintu uje kumusaba nyereka igisa nacyo. Ni King Plata tuzi nk'umuririmbyi akomeye, ariko hariho n'abandi baririmbyi bakomeye mu gihugu. Ninde muririmbyi wumva wowe ko nawe usaba korabo? Abaririmbyi bose barakomeye. Uvuga ati ngo King Plata n'umuririmbyi akomeye, muga hariho abandi baririmbyi bakomeye. Ayo n'ama exception. Mugabo abaririmbyi bose uko ndabazi ndabubaha kandi ndabemera. Navuga ati sinavuga ati naka kuko ari igihe baca ni ugasanga ndapfuye kwishura mu nyuma nkaca nibuka ubundi. Nawe baririmbyi basi b'abarundi ukunda gusumba abandi? Aho rero nimbagije bose si kuvuga ko bakunda, ko turakundana, abaririmbyi turakundana. Yimba bati nabahe baririmbyi ukunda kumviriza? Oya
birashika ukamumviriza mugabo ukavuga ati oya ariko ariyo muririmbyi je nkunda ko ariyo baririmbyi nkunda kumviriza uvuga ati uyu unye kandi bumvirije umuntu cyane hacavamo kumukunda nabahe bazi hariho araflo wow hariho Emilisan yego hariho Farias hariho Mbidata hariho Lee Thompson The Voice okay mu bakobwa b'abarundi b'abaririmbyi kazi niwe muririmbyi ubona ashoboye gusumba uwundi bose barashoboye ahubwo bivanye n'ubunebwe bwa bamwe bamwe asa n'ababihaga muga muri uno mwanya uraje bakuba ni benshi babajije ati nimba ashoboye byo bivanye n'uko mbona ndashobora kuvuga uwo nkunda kubona cyane uwo nkunda kuraba cyane ndabona Monia Fleur ndabona Natasha hariho n'undi ni Mokenzi okay King Plata uriko urategura ibiteramo ngaho i Bujumbura wavuze ko hagati mu gihugu uriko urabitegura nizihe ntara uriko urabitegura kugira ngo abafana bawe babe barakwitegurira cyaratanguye ahubwo la fois passée nari igihanga Louis nzoba ndi muri USA tariki 22 na 3 z'ukumunani nzoba ndi mu Rumonge ese bagiye abantu bose muri kuri afishe muzodugana oya nzokorana n'abanyarumonge tuvuye mu Rumonge nzoca ndugana bita mu Kayogoro Makamba bon nyuma yo ngaho ayandi ma programme tuzamenyeshwa kuko ndifuza cyane kwanza gusubira gushinga imizi ngaha aye mu gisagara kuko aha niho turonkera amaturu menshi kundirimbo irinzi ijya ruguru ishika ruguru iba yagiye hajya kuri kopipi igafata agence ikaduga bajya baduga bagenda bazitwara mu memoire mu flash n'abandi bari ruguru bafite amatelefone bazikoresha barashaka kuziteresharja gutyo uko King Plata est-ce iyo uri kurakora ibiteramo utarihishije amafaranga wungukirahe nunguka ijya mitima y'abantu yaje kundaba kuko ndamutse nkategura ikindi giteramo akaba yararyohewe umunsi nateguriye cyo kwinjira ku buntu ntaco mubuza kuza kuriha igikurikira kuko azoba azi uwo agiye kuraba n'icyamuryoheye kuri jewe okay none bagiye baririmbye ukoresha nta muririmbyi nkoresha mukorana basi okay aho ndiko ndakurondera hose ndiko ndagutora ndiko ndakubura bagiye baririmbye mukorana eske uraba agashiru kabute sinzi ko nakita agashiru kabute nakubwiye ati mbajije uko ni nko kumbaje ati bajya baririmbye ukoresha usubiye kuri cya kibazo nyine icyo nakubwira ni iki kimwe harya hariho kwanza abo dusangiye umwuga hakaba bamwe muri bo bashoboye kuntahura gutahura icyumviro cyanjye hakaca haza urukundo mu rukundo harimo ubugenzi sawa nyuma y'ibyo byose rero haca haza amakriteri arakubwira ati ukunda kuba nawe uzonyubahe gutya donc ndemeye kuza ariko ndagusavye uzokora kanaka kugira binyorohere kuzohashika akadeplacement no sinavuze déplacement nabati yambwiye ati bambwiye bati turemeye ivyo dusavye yego muga kugira tuhashike uzodufashe udukorere ibi n'ibi kugira bitworohere kuzohashika kiratahuritse sawa King Plata est-ce que wowe nka King Plata wibona hehe umwakuza sindi imana uraprevoya ukavuga ati jewe mu mwakuza tutimagine tuko tuvugana ngaha ncamanuka hajya hepfo gatoya kumva ngo moto ngo Plata ngo yamugonze no iminota nka 30 twazabona bansere rest in peace ibintu byose
tubishyira amaboko y'Imana. noneho ubona ibintu utegekanye imbere yawe, porogaramu zirapanze, yego uko zipanze rero yego sinzi ikiza gukurikira nyuma yo ngaho. oya nk'uko uvuga Lowiti nturahashika, ariko waramaze gutegura Lowiti. nimba warateguye ivya Lowiti, umuntu wese imbere yiwe yibona hejuru, yibona ahantu muri development, yibona muri amelioration, yibona muri changement yindi uko ari ubu. umuntu wese avuga ati la fois prochaine nimba ndi mu nzira yo gupanga ndashaka kuzoca ngura gwanje, nimba nkora ndi ha studio ndashaka kuzogera studio gwanje. wajumva yego rero umuntu nawe uri ngaho uno munsi uri ngaho muga urifuza rwose mu minsi ikurikirana uzoronke plateau nk'iyi wawe. na jewe ndi ngaha ndi umuririmbyi, ndipfuza umunsi umwe kuzogera ku rugero rwo hejuru. King Plateau office management. Ego. Wow. Management yawe. Na management yanje nayironse nyuma y'imyaka 20 gukina muziki. Imyaka 20 iraheze uri mu muziki. Ego. Mwarakoze cyane. Mwarapambaye we. Tutimagine uko ibyo muziki bisaba kwihangana cyane, bisaba umutima wo gutahura no kumenya ibyo urimo. hari abatanguye hirya y'ejo, uno munsi umuziki warabahaye amazu, imiduga. hari abatanguye za 2000 n'ubu bakiririmba umuziki atana kimwe urabaho. hariho jewe natanguye 2006 gushika ino saha kontra cyangwa umuntu yashimye ibyo nkora yashatse ko dukorana yandondeye mu mwaka uheze nyuma y'imyaka wabyumva tugirana amasezerano basi bica bituma na jewe nja ku murongo ntekana ntekereza. kera ntandurira rero bitabanye indirimbo nka zindi 5 nadugije kuri cene, mugabo ubu byose biri ku murongo. nakakamubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Roxy TV. ku bakunzi ba Roxy TV nababwiye kuva kare uko bariko badukurikirana, ndakeneye impanuro zabo kuko ndazi iki kiganiro mu mwanya ma commentaire yabe boku icyo nababwira nico nakubwiye ati commentaire zabo ndakeneye kuzisoma kugira nikosore cyangwa kugira ndagukuntu mu bandanye. hama ku bakunzi b'umuziki wanje, Plata ntiyahindutse, Plata ni wa wundi, ijwi ni rya rindi, ubushobozi ni bwa bundi, ahubwo icyo ndabasaba ni kimwe gusa, aho uzobona afishe ya Plata uzuraraba ahariho n'ikibanza nawe kuriha kugira uzozaza uzanye n'abandi mushigikira. bakunzi ba Roxy TV, ni King Plata afite igiteramo itariki 8 z'umunani nibyo muri USA mu Kinama, kuko USA ni nyinshi. USA ya gatatu mu Kinama inyuma y'isoko kandi kwinjira ni ku buntu. ni King Plata ashaka ko mushigikira mu bikorwa vyiwe, kandi murumva ko karaza neza, yagarutse ameze neza kandi ariteguye kubaryohera nk'uko ari karabikora. King Plata, asante sana. Asante nawe, turagushimiye cyane muri Roxy TV. murakoze kandi uzogaruka bakoze Roxy TV turabakunda cyane, murakoze. yari na Naomi na King Plata ngaha, nyuma kamera yari